Ndabaramukije cane bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha amahoro y'Imana kugubwa neza no kuranirwa mu vyanyu niho vyo ndabipfurije ndabaha ikaze muri kino kiganiro igitondo gishasha sanzwe ndabatunganiza nkabashikiriza jewe Janvier Imana irambona nkaba jewe nongeye kugaruka kugira ngo dusangire ijambo ry'uno musi muri kino gitondo. Imana itugiriye neza ikongera kutwereka ikongera kutwongera imisi yo kubaho. Nagomba rero nguri ijambo turisome mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Amosi mu gice ca 5 duca dusoma umurongo w'12 hanyuma dusome no w'14 no w'15. Kumbure umuntu mbere yo kwirinda gusimba uw'13 tuwusome ariko mugaba amajambo mu vy'ukuri ndondera naya ariko umurongo w'14 no w'15. Dusome ijambo ry'umutwe canke se indanzi y'amajambo nk'uko abandi babivuga, ivuga ngo Imana yinginga Abisirayeli ngo bihane kuko nzi ibicumuro vyanyu ingene ari vyinshi n'ivyaha vyanyu ingene ari bikomeye, yemwe abahahaza umugororotsi mukarya ingurire mukazibiranya abakene mu manza muri mwishikiro ry'igisagara. Nico gituma umunyamakenga apfa kwinumira mu gihe nk'ico kuko ari igihe kibi. Ivyîzá ni ku murongo w'14 rero y'amajambo ndiko ndaronderamo ijambo ry'uno musi twosangira. Ivyîzá abe ari vyo mushīshíkara ariko si bibi, kugira ngo mubone kubaho. Niho uhoraho Imana nyen'ingabo azobana namwe nk'uko mwavyibwira. Mwanke ibibi mukunde ivyiza, mukomeze imanza zibereye mwishikiro ry'igisagara. Kumbure uhoraho Imana nyen'ingabo azohangaza amasigarira ya Yosefu. Imana yacu nihimbazwe. Nano majambo dusomye nizera ko yumvikana. Ngomba kwijambo nyamukuru umuntu yogira igiwe canke se yokwiyumvira ko yomedita ko ryomubera ijambo ryo kuzirikana ari ijambo rivuga ngo ivyîzá abe ari vyo dushīshíkara. Imana yacu nihimbazwe. Ni impanuro Imana yahanuye abantu bayo b'Abisirayeli mu ntumbero ngo yo kubinginga kugira ngo bihane. Ibi bihe novuga ngo yari intwaro y'Imana yatwara canke se yatanga uburongozi bw'ibikwiye gukogwa n'ihanga ry'Abisirayeli nka rimwe mu mahanga yose yo mw'isi Imana yakunze ikarisumbisha yandi mahanga yose. Ayo mateka ntawe yagaruka ko muri kino kiganiro igitondo gishasha, kuko dutumbereye guhanurana no kubwirana ijambo. Umuntu wese yokwiyumvira akaraba ko hoba hari ico yosaba Imana ngo imufashe imushoboze gushikako ku bwa rino jambo, canke nimba bimeze neza ivy'iri jambo rivuga mu buzima bwiwe ashimira Imana ko yamushoboje kugira kuba ameze uko ameze. Hanyuma rero ngaha twabonye Imana yari ifise ivyaha ibagiriza vyo guhahaza impahazwa, vyo kurenganya abantaho nikora, impfuvyi n'abapfakazi, kandi ivyo navyo Imana ikaba itabikunda. Imana ikaba inezererwa imanza ziroranye, imanza zo kugororoka. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero Imana mu vy'ukuri ngaha nanezerewe n'ano majambo, ibabwira ico bakwiye gukora. Rero ibabwira ico ibashakako. Yoyo ntigenzwa no kubagiriza gusa, yoyo ntigenzwa no kubacira imanza, ntigenzwa no kubereka amafuti gusa nk'aho ata rukundo ruri muri yo,
ariko iruhande yo kubereka amakosa, iruhande yo kubereka ibitagenda neza, iruhande yo kubabwira ko hariho ahantu batirimutse bakagwa, iruhande yo kubabwira ko hariho ibyo bayicumuyeko, yaca ihindukira ikababwira n'ibyo bakwiye gukora kugira ngo ntihagire uwitwaza ngo ntiyamenye ico akwiye gukora, ico akwiye gushira mu ngiro ico arico. Imana yacu nidutabara. Aha rero tubona babwiye ngo rero nk'impanuro ngo ivyiza abe ari vyo mushīshíkara, abe ari vyo mukora, abe ari vyo mugirira umwete, abe ari vyo mwitwararika, ngo ariko si ibibi. Imana yacu nidutabare ngo kugira ngo mubone kubaho. Imana nidutabare. Kubera iki? Bibonekana yuko hatabayeho gushishikara ibyiza, hatabayeho kureka ibibi, hakabaho kubandanya ibibi. Hamwe hobaho kubandanya ibibi, ntihabeho kureka ibibi, ngo umuntu akora ibyiza, ashishikara ibyiza. Ibibi ico vyomukwegera ni ukutabaho, ni urupfu, kuko icaha ni inkwezi y'amarere, ni inkwezi y'urupfu. Icaha gikwega urupfu, icaha gihamagara urupfu. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, rero vyumvikana ngo nimba bagomba kubaho, nimba bagomba ko Imana ibana nabo, nimba bagomba yuko Imana ibahangaza, bagashishikara kubaho no kubana nayo nk'uko bavyibwira, bavyipfuza, babigomba, aba bantu bahamagarirwa kureka ibibi. Kandi ngaha bimwe mu bibi bakwiye kureka babibwiwe, kandi Imana yakoresheje imvugo yerekana ngo muri ano majambo ngo yuko ibicumuro vyabo ari vyinshi, kandi ngo n'ivyaha vyabo ari ibikomeye imbere y'Imana. Imana yacu nidutabare. Kubera yuko ivyo umuntu akora vyiza canke bibi biraseruka imbere y'Imana. Umuntu nta hantu nahamwe afise yonyegerera Imana, umuntu nta hantu nahamwe afise yonyegeza ivyiwe ngo Imana ntibashe kubibona. Imana yacu nidutabare. Ni nayo mpamvu rero umuntu agwije ibibi, ibibi biramukwegera, kuko nababwiye mu biganiro vyarenganye, hariho ukuntu isi iremwe, aho novuga ngo l'environnement spirituel y'umuntu, ikirere c'umuntu co mu buryo bw'impwemu, ivyo umuntu akoze vyose aba akibwiye ngo wakirerewe mbikira. Imana yacu nidutabare. Nimba ari bibi, nimba ari ivyiza, umuntu aba ariko arabitsa mu kirere ciwe gikikuje ukubaho kwiwe. Imana yacu nidutabare. Mu kindi kiganiro twabonye umwanditsi wa Zaburi yavuze ngo umuntu azobeshwaho n'ibiva mu kanwa kiwe, mu ntumbero yo kwerekana yuko umuntu niyatura ibibi, niyavuga ibibi, akanwa kiwe kazomukwegera kubaho nabi. Ariko umuntu niyabaho yatura amajambo y'ubugingo, amajambo mazima, amajambo y'ivyizigiro, ayo ikirere c'imwemu ciwe kibasha kuguruka, Imana ikayakorerako, ahubwo ayo majambo akarema ubundi buzima butandukanye n'ubwo yarimwe. Imana yacu nidutabare. Ariko iyo umuntu ashishikaye kwatura amajambo mabi, amwe ya jewe ndabagowe, jewe niko vyama, ivyaha vyama mu nzira, jewe ntaco nkora ngo gitere kije imbere, jewe ntaco nzovamwo, jewe nzopfa uko nyene nangara, akabaho yatura amajambo nk'ayo, uyo muntu azobaho bihuye canke bihwanye n'ico arema akoresheje akanwa kiwe. Imana yacu nidutabare. Kubera hariho ubushobozi mu majambo umuntu yatura, iruhande yo kuba hari ubushobozi mu vyo dukora, ariko hari n'ubushobozi mu vyo umuntu yatura. Imana yacu nidutabare. Rero ngaha
ijambo nari ntumbereye kuvugana namwe ni ijambo rivuga ngo bantu b'Imana bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mushishikare gukora ivyiza. Turi mu gihe kigoye, turi mu gihe abantu basigaye bafise novuga ngo agatimatare, basigaye ari babankuwunguka, basigaye ari bantigacika, basigaye ari abantu novuga ngo ugwiri gwameze ku mutima. Turi mu bihe abantu batagifise impuhwe muri bo, batagifise novuga ngo umutima runtu muri bo. Turi mu bihe vyuzuyemwo ubugizi bwa nabi buteye ubwoba, kandi umuntu ugasanga ntashaka yuko umuhanura, ntashaka yuko umwereka iciza akwiye gukora. Ariko twarasomye amajambo hariya muri Mika yatubwiye ngo mbega ko Imana yakweretse iciza ico arico ga yewe muntu, mbega ko Imana yafashe umwanya uhagije ikakwereka ivyiza ukwiye gukora ivyo ari byo. Hari ikindi kintu na kimwe Imana ikugombako? Mbega hari ikindi kintu na kimwe Imana iriko irakugoza, iriko irakuremereza, kiretse gukora ibiroranye ngo no kugendana nayo wicishije bugufi? Imana yacu nidutabare. Bica vyumvikana yuko ivy'Imana idusaba ntabwo ari amananiza. Imana yacu nidutabare. None rero ngaho ijambo ry'Imana ririko ridusaba ngo ntitumere nk'uko abandi bameze muri kino gihe, usanga barangwa n'ubugizi bwa nabi, bakabaho baryoherwa nuko mugenzi wabo ahomvye, bakaryoherwa nuko mugenzi wabo adubuye, bakaryoherwa nuko ivyanaka vyononekaye. Mbega nawe yorubona, nawe yokabona, mbega nawe vyomushikira. N'ahandi yarasigaye yishima, yarasigaye yamateka inyama, yarasigaye yambara impuzu nshasha, ugasanga umenga abo bantu bajeje gukurikirana ico umuntu yasumye buri munsi, ico umuntu yambaye, ko yambaye impuzu yatabutse canke itatabutse, ko yambaye impuzu igoroye canke itagoroye, ko yaronse imodoka canke yaronse imoto canke yaronse ikindi kintu, ko yaronse parcelle, ko yubatse, ko buca yimukira mu nzu yiwe. Ugasanga amakuru y'umuntu atavuze, atababwiye, mugabo bo baragize documentation. Imana yacu nidutabare, baraperereza, biha akazi badahembegwa. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero kubw'ivyo ishari n'inzigo bikavyuka bigahaguruka, ugasanga abantu bagirwa nuko umuntu aguye, nuko umuntu ahomvye, nuko umuntu ivyiwe vyanse. Imana yacu nidutabare. Abantu bakaryoherwa no kurenganya. Turi mu bihe usanga kwica umuntu agapfa, agaherengetera, aho usanga umengo ntaco bitwaye. Imana yacu nidutabare. Umengo vyogira ico bitwaye iyo hagize umuntu abimenya. Abantu hariho ibintu bibi, hariho ivyaha, hariho amafuti, hariho amakosa abantu batagitinya. Imana yacu nidutabare. Ariko ngaha twumvise ngo nimba tugomba kubaho kugira ngo tubone kubaho mu mahoro, dukwiye gushishikara gukora ivyiza, ariko ntidushishikare gukora ibibi. Imana yacu nidutabare. None rero tugomba dusozerere ngaha. Kuvuga menshi siko kuyamara, bibwirwa benshi bikumva bene vyo. Imana yacu nidutabare kandi ntamagwara ahogwa. None rero mbega uravye mu buzima bwawe bwa misi yose, uriko ushishikara ivyiza canke uriko ushishikara ibibi? Uravye ingeso zawe, uravye ukuntu uteranya abandi, uravye inzigo yawe, uravye ingene novuga ngo wewe ufise urwanko, uravye ingene wewe muri societe ata muntu aguhana igwere, uravye ingene wewe uryoherwa nuko abandi bahomba, nuko abandi batakaza ivyabo vyononekara, wewe uravye ivyawe uko bimeze, nuko wifata, nuko ugenda n'ingeso n'inyifato zawe, mbega usanga Imana
ibona kuri kurashishikara ivyiza canke uri mu mugwi w'abantu bariko barashishikara ibibi. N'abahirwe abantu bariko barashishikara ivyiza, kuko abo bantu bazobaho amahoro. Ariko abariko barashishikara ibibi ntibazobaho amahoro. Hariho igihano c'Imana vyanka vyakunda bazoronka kubwo ivyo bakoze bidahimbara Imana. Imana yacu ntidutabara. Nano majambo wiyumvire kuri rino jambo, ugirirwane, wihe devoir à domicile yo kwiga kuvyo uriko urakora, urabe n'ivyiza ukwiye gukora. Mbega vy'ukuri uri inkozi y'ikibi canke uri umugiraneza? Uri umugizi w'ineza canke uri umugizi wa nabi? Imana yacu nidutabara. Ico Imana burya rero igomba, nayo mpamvu ihanura abantu iminsi yose kwihana ivyaha, kwihana bakava mu ngeso mbi, bakayihindukirira bakayigarukako. Nuko igomba yuko bakora ivyiza, maze bikabacira inzira yo kubaho, kuko ibibi bibacira inzira y'urupfu, bibajana imahonero. Imana yacu nidutabara. Imana rero igomba yuko dukora ivyiza, ingeso nziza, gufasha abandi, kugira impuhwe. Imana yacu nidutabare, kugwanya no kwigiza kure inzigo n'urwanko n'ishari n'igono n'ibindi vyinshi bibi, umubano mubi ugaragara mu bantu. Imana yacu nidutabara. Nano majambo dusenga Imana, urahiriwe nimba uri mu mugwi w'abantu bariko barashishikara gukora ivyiza, kuko Imana irakunezerererwa, Imana irakwishimiye. Mwami Yesu nyaguhora ku ngoma, tugushimiye cane ku bw'ano majambo twumvise. Atubwiye neza adacishije iruhande ko dukwiye gushishikara gukora ivyiza, ariko tudakwiye gushishikara gukora ibibi. None rero umuntu wese yumva umutima umwibukije biciye muri ano majambo ko hariho ubugizi bwa nabi, ko hariho inzigo, hari urwanko, ko hariho ibibi agenderamwo, akwiye kwihana. Numugirire neza, umweze umutunganye, maze umushoboze gushishikara gukora ivyiza, gukora ivyo ugomba, ari navyo bizotuma umuntu wese abikora abaho amahoro, atarubanza rumucira urubanza, rumutsindisha, rumwimbira icobo. Urakoze ivyo ugomba vyose bishishikare kuba muri bano bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Mw'izina ryawe ryera Kristo Yesu niho tubisavye tuvyizeye. Amen.